giye kubagenza alors rero en terme yo guharura uwo mwubatse je nama nabivutse uraba amasaha umara mu kabare n'abagenzi siko ushuraba n'amasaha umara n'uwakwihebeye n'uwakuvuyemwo uzoca umbwira uwo mwubatse vy'ukuri wariwe gituma umuntu aja mu kabare hari ikintu bavuga ngo muhira ngo babana ntaryoshe babanye nabi hari umuntu aja mu kabare kurabirayo utundi dukobwa pas directement bijya vyukurabirayo utundi dukobwa ni ikintu citamwo mugabo kicamo kubera iki waborewe none woshaka waborewe uguma ubona abakobwa bose ko ari beza kandi bavyibushe kambire abagabo mwese turagaruka ku bagore abagabo mwese muko murankurikirana ijya timu yawe ukunda kunywana nayo mu kabare lundi mardi mercredi sijui mpaka siku gani siko muri barya nene hariyo abadraga umugore wawe mwicaranye harya mu kabare vya vrai Non, sérieux. vya vrai none nukupa telefone babona ntibika mu mufuko babona alors iyindi plan iriho yice vy'akabare c'est le côté sexuel aha vy'amabanga mpuzabitsina akabare karica amabanga mpuzabitsina en fait abantu bamenye en fait iyo umuntu anyoye inzoga nyinshi zija mu alcool ija mu maraso abagabo benshi ntibasuporta kugumana abana muhira umugore ngo ari mu kabare lundi mardi mercredi takura recto verso nibikunda mbega babagore bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro kudo Ange Minishe nko mubibona hama ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro kiza kuba ikiganiro ciza cyane kiza kubamwo impanuro kiza kubamwo inyigisho nyinshi cyane kandi twari dukeneye wowe ukeneye twese dukeneye hama umutumire uno munsi ni umutumire adasanzwe cyane ni umutumire atoroshe afite ibintu byinshi yamaze kutubwira tukabona no muri commentaire ko byabashitse byabaguye neza niyo haheze igihe mutamubona muratwandikira mbega arihe ama message inbox muri WhatsApp minusha uyu muntu ko utakimutumira so uyu munsi rero yaduteye iteka aragaruka muri Magic TV rero udufashe kumwakira reka tumwakire Beni karibu sana muri Magic TV Codes. Le musi, je suis très heureux d'être ici. Mwakoze kunyakira. No mwijoro kandi ruva sinenda imenyere cyane mugabo sava. Oya ni bon. Urabizi ko umuntu w'abantu kandi baguma badusaba ngo bebe. Nkeka ari kubera na sujet. Ari na sujet, kandi na sujet kubera ijanye kenshi no mwijoro nkeka on va voir. Ivyo tugatubutira. Oya vyagwanye ko. Byakubitanye yego. Sujet rero yino musi bera karibu nawe sheri uri muhira murakomeze neza je tuva très bien sujeri yuno munsi tugatuyage kuvyerekeye akabare mwumvise akabare mukamubona Beni murumva yuko akabare tubifatanije muzina bimzamanuro y'irwa araduha akabare kiciki tutarinjira cyane reka duhere kuco tugira duhere k'icyambere ni akabare ku bantu bari marié mbega consequence ni zahe mbega ni keza mbega ni kabi mbega bakwiye kujayo mbega ntibakwiye kujayo nijyari bojayo nijyari batojayo iyo bagiyeyo bokora yiki canke bomarayo umwanya ungana gute reka rero karibu rero Ben Turuma d'abord sujet à soi je d'abord maze ni excuse abantu b'amakabare sigira vraiment ndabicire marché yego abantu b'akabare simwebwe vraiment ni business igize gusa jewe igira mvuge ku bintu tubayemo twese tubona si niyagira uza kwibaza ngo urya muntu waje kutwicira ama marché oya mugabo na marché yawe ntiwojyoherwa kwitera imbere ifise ivyo yica yuko un peu il faut kwiga la gestion yavyo alors mbega akabare kiciki ku muntu ari marié d'abord urumva icambere akabare ku muntu ari marié wanashaka icambere kiriho kenshi usanga akabare kararuhisha mu genge kuvuga mu mutwe akabare kakaruhisha ku mubiri physiquement ni kuvuga umubiri akabare kagasura kakaruhisha au niveau sexuel pourquoi pas et donc asanga nuko alors ubwa mbere karuhisha mu mutwe gute sinzi kurabona en fait uri mu kabare uzosanga abantu bakunda kuri comptoir canke naho babicaye ahantu uravyumva karuhisha bivanye n'inkuru wumviriza uratomoye nawo nizo utanga sinzi ko urabona mwirigara ry'akabare uguma wumviriza ibintu nawo gaterera deja ijya mechanisme yo kumviriza no guterera c'est fatigant deja sinzi ko urumva no kumviriza ibintu by'abantu byinshi umengo mu mutwe
biraruhisha ukuntu sinzi kurayaga n'abantu kuva hebana muna nico kesha uravyumva sinzi ko birabashikira ugasanga hewe ya mwavuze vyinshi muranduhishije birafatira mu kabari karuhisha kandi yandoze miliyo bivanye n'umwanya umuntu amarayo ugasanga umuntu ajayo kenshi nyuma y'akazi Yego. umugabo cyangwa umugore mugabo ugasanga kuva 18h ugasanga atashe 23h minuit na 1h zirenga fata rero ugiye nka 18h ugataha minuit n'amasaha indwi urabyumva n'amasaha ashaka kungana na ya masaha ukora gukazi uri ku kazi uri ku kazi alors rero uca wibaza rero warushe gukazi deja ugiye no mu kabari uriyishije wewe nyene deja mu mutwe utusanga utangiye kugira ikindi naco ca kabiri kiruhisha ku mubiri ni inzoga ukuvuga harya inzoga yo kumuzinywa ziraruhisha ku mubiri deja kuboregwa ni efe yuko warushe kujya kuboregwa uribona ni efe ko warushe none raba rero icupa wanye kuva 18h gushika minuit n'amacupa ngahe uribona donc asanga sur le plan personnel utashe muhira urushe psychologiquement utashe muhira urushe physiquement ugatusanga muhira ntuvuze abagabo hari abagabo muhira uzosanga cyangwa abagore batavuga kubera iki kubera mu kabare yateye inkuru nyinshi yatwenze gose harimo na consommation de l'énergie émotionnelle ugaca utaha muhira uri vide uri down wewe ugasanga wo mubakanyagiye kubwira agenza ngo jewe naka vraiment ngo beni navuga mu rugo beka kubisha mukabare ni wadutera inkuru ni watumara ni watugize iki mukabare ya mukabare akiri energetique ingufu zose azihereza mukabare pare inkuru gutwenga hama nakaje kantu kuguhagarara kuri comptoir kanacokesha ugasanga rero nugasanga umuntu yatashe muhira ari epuize energie émotionnelle n'ubwenge bwiwe bwagiye kubagenza alors rero en terme y'uguharura uwo mwubatse je nama nabivutse uraba amasaha umara mu kabare n'abagenzi siko ucuraba n'amasaha umara n'uwakwihebeye n'uwakuvuyemo uzoca umbwira uwo mwubatse by'ukuri wariwe ndagisubiremo oya jewe ndase challenge baza kwishura uharura amasaha umara mu kabare no mu bagenzi bawe siko uharure n'amasaha umarana n'uwakwihebeye n'uwakuvuyemo iryo jambo rirumvikana hanyuma niwabona hari amasaha menshi uzoca umenya uwo umubatse by'ukuri uzosanga wubatse n'akabari arone bene hari ikintu umenga kiri mu muco n'umuco ko utashe ayo masaha y'inkoko umugore akuganza ntibibaho kushobora gutaha direct muhira visiteur kamere urumva abana barunduru kandi izo nimvo nyinshi zituma umuntu aja mu kabari kandi on dit que ce soit l'homme ou le mari mugabo kenshi boneka ku bagabo mugabo n'abagore turabona ko bijukiye akabare peut-être turabigarukako alors nkunda gwa karorero kuja mu kabare imvo zo kuja mu kabare ziratandukanye hariho imvo novuga personnel zijanye n'ingeso wakuriyemwo nivyo wamenyereye ukiri jeune ukiri musalibateri ari abantu batazi kuba muri solitude batazi kuba bonyene kugira aba developer bama bumva ko bategeza kuba n'abandi ukuvuga ko iyo ngeso y'icupa n'akabare warayikuranye kuvukira umujene uri umusalibateri urayinjirana hehe mu rugo warashaka ukiri umusalibateri warubayeho neza surko na ghetto yako ufise inzu yawe wenyene ugacutaha urabyumva ugacutaha ugacugira iki nta muntu wasangayo mugabo unyizo kuzanira ingorane irakuzanira ingorane ntushaka kwibaza ingo no munsi zikomeretse kubera ibintu by'akabare c'est énorme barabizi abantu bazokuri barabizi de quoi s'agit-il alors ico ni ca kabiri icambere icya kabiri naco gituma umuntu aja mu kabare hari ikintu bavuga ngo muhira ngo babana ntaryoshe babanye nabi hari umuntu aja mu kabare kurabirayo utundi dukobwa pas directement bijya kurabirayo utundi dukobwa ni ikintu citamwo mugabo kihitamo kubera iki waborewe none wowe ushaka waborewe uguma ubona abakobwa bose ko ari beza kandi bavyibushe kandi uravyumva donc iyindi vo ni genre bashaka kwafise umubano mubi umugore n'umugabo abanye nabi endera kumva yuko yeguma mu kabare mu bagenzi genre ndaye muhira nitukinyaga mugabo le problème akiyagira yuko akabare nikigeze ka resolve solution zo mu rugo wowe kuvuga ngo uwo mubakanye mubanye nabi endera ngacafata shwa yo kuguma mu kabare niwibaze yuko bizogabanya iyo ngorane canke bizoyongereza zivyari bindi donc ça n'a jamais résolu inuzeya ugasanga nuko hama ikindi naco kiriho hariyo uja mu kabare avuga ati
ngo ngiye kubonana n'akazi n'abantu ngo tuvugane ivy'akazi none ivy'akazi mubiongea kila siku papa every day. kandi uzorabe umuntu muyagidiri mu kabari umengo nimuteba sinzi ko murabibona namwe biramaze kwashika urumva ni boya wona cyangwa tureke gusamaza uzorabe umuntu muyagidiri mukavuga ati duhure kabaretere tuvugane idiri twashaka kuvugana na nisaha mumara uzobirabe ni tiktak umamarsha gute umemba ngahe mumvikana gute endeni uzemka munywa iveri imwe mwamugiye ubaza ko umuntu muvugana idiri mwabonana kuva 18h gushika minwe urumva rero ivyo vyitwazo aho si kuvura akazi mwagatanguye yo diri yo bimeze gute hari ibintu doga sanga nuko alors ikindi naco kiriho abantu batigera biyumvira mu bintu vy'akabare umugabo yamenyereye akabare vyimpacta relation nukuvuga vyica relation vyica umubano ati gute kubera umugore umusiga wenyene muhira tu vois wewe uri mu bagenzi uravyumva deja imuhira ari wenyene niwe ko ariraba niwe arabi vy'abana niwe arabi vy'urugo wewe uri kuri comptoir uravyumva donc vyimpacta relation azo kwisata dans la solitude nawe n'umuntu mbere wanasanga kezo usanga abagabo mu kabare arakubita mode avion canke amaze kumugira ati ndaje haragera igihe umugore amenyera akabiheba uravyumva and then ugasanga iyo solitude irashobora gutuma na wene atangura kugururira umwandikira uravyumva kugurukirika baba baravugana c'est ça irungu riri mwice kuko deja nawe wagiye mu kabare kugira ntiwicwe n'irungu et donc du coup wataye umugore mu nzu yo kimararungu tu vois enda nuragiye hariya mvuga ko wowe bitanga impact hehe muri relation mbere gahebuza n'amapere n'umwanya nagira mbire abagabo mwese turagaruka ku bagore abagabo mwese muko murankurikirana ijya timu yawe ukunda kunywana nayo mu kabari lundi mardi mercredi sijimba kasikugani siko muri barya nene hariyo abadraga umugore wawe mwicaranye harya mu kabari c'est vrai non sérieux c'est vrai none nukupa telefone babona ntibika mu mufuko babona mu marisa y'umutamwandikiye mu maramasaha y'amwandikiye oro baramuzi umugore wawe baramuzi ko ari myiza ari kibote baramuzi ko ari kibote baramuzi nuzeya batangura kumwandikira ari haryanjye we bite nibo nawe umugore yabonye ko wamukufye agaca no mutangura kumwandikira uduseri utucate dikitusa bikamenyerana araronga zikizoba baramenyeranye kwandika uwe mutipe mwicarana mu kabari azobwa ati hewe amarimwe oya linda gato hewe hari umuntu naguranya amahera nyemereye ko agiye kuyansubiza ndaje gato wewe nibaguhera imwe ndaje akabasimvye akabatoye umugore wawe nukubikora wakabikora agaca agaruka payiner ugacura mugurira n'amahenikene avuye kuryamana n'umugore wawe no avet iyi emission twashatse kugira twanarize siko barya nyene ba ijya timu harya kora bazi yuko wewe ntubazwa urugo si tunabona napa ntitubibona nga sihuri bararonke uzimye telefone bararonke kuramwo connection hama barabizi ko umugore wawe hariya hewe ari wenyene batangura gucata kandi umugore wawe kugira azokubwire yuko ngo nakayamenya ndikira azi ko wamutaye ntibibaho arasara erego umugore arega yuko mugabuzi wawe yamudraze mu gihe umufashe neza none mu gihe kuko rega nawe umugore ntabazi yuri umugambi minu ugiye kuraba neza ivyo biva kuri manki ya communication voilà communication nebo komita gute mu kabari ariko ikindi kintu ukunda kwibagira donc asana tubwira ama consequences ashika kubana nawe alors aho rero nagoye kubana rero kote navuze ko umugabo akunda kabare umugabo karaguruka urumva navuze ko umugabo akunda kabare bigira ingaruka mbi mu mubano ubwo wumvise ko umugore aja munozeye umugore nawe akunda kabare bigira ingaruka mbi ku bana education abana bacha birara uravyumva bigira impact ku bana uko nibabona mama wabo harya umugabo yatahari basi umugore ara maintain education uravyumva umugabo abagabo benshi ntibasuporta kugumana abana muhira umugore ngo ari mu kabari rendi mardi mercredi takura recto verso nibikunda bega babagore nabo babona umugabo abikoze nanje ntaratahareka nanje ngende ni umuyaya arabona abana
umugore ngaho we muri uwo Eh, mwanya urero- abana bashobora victime ubunye mu bubare biraboneka ko n'abagore ugiye kuraba mu kabare ububare ninuze abagore n'abagabo barashaka kungana Liberty. uravyumva oya urumva umugore ntibuje ko asohoka nk'abandi cyangwa umugabo ntibuje ko asohoka nk'abandi mugabo raba ntiyajemwo exe tivo exe nijemwo gahebuze rero anashaka kibatojana yabajana aho vyari Nico kwabiryoshe kibazo. mbega urazi n'icupa musangira n'umugore atari no mu kabare muhira muhira mukisororera mugatumako mukicara hanze usanga mwayaza utuntu twinshi kandi ukaja kuryama uruhutse n'ibindi bigakurikira neza wala kuvyerekeye ubutunzi bw'umuryango naho Gabeni oya utunzi igihe bajanye n'igihe batajanye umwe wese ari Oya. yimenye uwundi ari kwazerare waracagaraje ko ariko arasorerwa n'abandi mugabo bibamusorera imisi yose urabitamoye jewe ngira naze challenge abantu bose ntibaze ngo jeje juje urabikije amahera uvutse abantu bose mubizi umwe wese ariyizi umugabo canke umugore canke umusore canke umukobwa amahera utanga mu kabare kuri facture ku kwezi n'amahera utanga muhira kuvyerekeye ama besoin tureke ratio gusa ama besoin yo muhira ratomoye uzogenda urabe aho utanga menshi kuruta uzocumbwira amahera yawe yagenewe iyo ni challenge y'abagabo n'abagore nawe n'abagore n'abagore erega abagabo niko muvuga kabare abagore ni mugwiza amamanza mushiramo amahera nama bride nama baby shower nama nuzeya no gusa neza no gusa neza nama nuzeya uravyumva umugore aja gusa neza ntaco bihuriye ntaho bihuriye n'uwakabari uravyumva oya akabare ivyo twari ku ivyo zogera kundi munsi alors iyindi plan iriho yice vy'akabare c'est le côté sexuel aha vy'amabanga mpuzabitsina akabare karica amabanga mpuzabitsina en fait abantu bamenye en fait iyo umuntu anyoye inzoga nyinshi zija mu alcool ija mu maraso yego oro umuntu abaye excité ni resultat yuko habaye amaraso menshi yagiye mu gitsina kandi ashushe kandi asirikira mu mwanya munini asirikira cyane grande vitesse alors oro rero alcool igumye ija mu maraso amaraso acatetera ntaba ari kide yoroshe acatetera genre ubu yisata envers urabitomoye endero gatsanga rero umuntu naha abagabo benshi uzosanga ntibagishobora gukora sex n'abagore babo kubera iki ntakiba excité cyangwa afite excitation ntoyi kubera iki harura amaritiro y'inzoga yanyoye kuva kiri muto rindira kuva kiri mu adolesa abadolesa akiri mu adolesa akiri mu célibataire agikora ubuzi bw'ibiraka uwo yarongoza amahera uwarura izo nzoga ziri mu maraso yiwe donc gatsana rero kugira yuko uva yuko akabare karashobora kwica muri nuzeya hama ikindi naco waramenyereye groupe y'akabare hari ukuntu ba insensible n'ivyimuhira sinzi rero phénomène un peu diagnostique nogira mubimenye umuntu yamenyereye akabare imuhira aramuruhisha tandis que umuntu yamenyereye muhira akabare karamuruhisha none ku muntu ari mariye yoruhishwa no muhira cyanyereye uruhishwa no mu kabare mbeho ku muntu ari mariye yumva ko ukuruhuka kwiwe kuri mu kabare hamukuruha kwiwe kuri mu rugo we numva ko deja amaze kubita hashe si bararenganye kera kandi ari abantu uzosanga ngo wewe ngo niriwe muhira ngo ifare ko sohoka nuvuga ko sohoka ngo ngo duhuke wari muhira wari kukifiga nunze bari mu migazo kararima gushaka kayaga bavuga ngo kayaga donc ubu rero ari ukuntu kubera iyo ritme y'ukumenyera akabare urabona hari ukuntu utakiri sensible n'uburyohe bwo muhira kuba muhira biraryoshe kuba mu rugo biraryoshe ivyo ni ku mugabo cyangwa ku mugore ngaho sinzi ko bikaze cyane ku bagabo cyangwa ku bagore avudo juje urabitomoye mugabo kuba muhira biraryoshe hama ukarunga umwanya ukayaga n'umugore ukayaga nuzeya ukarunga n'umwanya wo kuryoherwa kuryamika abana basi urabitabura jewe arashaka nta nzoga anywa mugabo ndazisorora mugabo jewe umugore wanje yarabitse vendredi njiri kwa siku yangu mugabo lundi mardi mercredi
banatashe kare uravyumva mvuye mu kazi 18h 19h banasitse muhira tukayaga nkasanga yaneguriye utuntu tumeze neza turusha twujya mu servere wajya mu kabari urabyumva turusha mu servere mu kabare tukayaga nkumva ndaruhutse ejo nagenda ndi energetique mugabo sans toutefois dire ko n'abagore hari abagore babisha muhira hari n'abagore navuze abagabo hari n'abagore babisha muhira hari n'abagore batazi kwakira abagabo hari n'abagore umengo na directrice ngo Iskam. arageze ngo umwana ba donc hari abagore vraiment moi je suis désolé burya abagabo bose bakunda kabare birashobora kuva ku bagore ego donc umugabo wakunda akabare wewe ukora iki kugira nagakunda ego voilà arashobora kuba ari umuseriveri hariya amuserva neza asa neza kisize rouge à lèvres kameze neza kari ku kazi umugabo arakeneye kabona sasa wewe kunyumba aujipagaye rouge à lèvres hauna hata deodora kujipagara uko nayo au kunani aciyaza ego sokre no abagore bose mubimenya Okay. donc solution no abagore mwabagore mwe iga kuryoha mu rugo kuryoha mu buryo bwose kuryoha ku mubiri kuryoha mu rukundo kuryoha muri keya kuryoha ngene wakira umugabo iga kuryoha hama icyo uzovuga kizoshika mutima w'umugabo namwe mwabagabo iga kubona uburyohe bw'umugore iga kubona uburyohe bw'umugore kuko ari n'abagore baryoha mugabo abagabo batabibona siho bari kubera iki yaramenyereye termina inkuru za groupe none gabro worongoranye n'abagenzi cyangwa urongoranye n'umugore uravyumva donc il faut faire un choix donc hari umuntu aja kurongora mugabo mu mutwe akaguma ari umuseribateri akaguma na style de vie umuseribateri none ntituri bujumbura ndatanze ikibazo kindi narakime ndiko ndakonfirma ndiko nanga ikibazo muraza murishura mu confirme myebye Yego. ndatanga karorero bamavuga ngo abajene nibo basara abajene nibo barya ibirori cyane urabibona uravyumva niyo rangaje iri uno munsi no ntituri bujumbura genda mu ndabiri ubare burimwe amashow kenshi ubare bakora gushika amasaha akuze siko sindabuvuze murabuze muzogede muharure igitigiri c'abajene n'igitigiri c'abamariye bashikana minuit 1h 2h du matin uzombwira ko abakiri bato canke abamariye ni bande Yo ni challenge ya Ben. si tuko hapa abajene bafise n'ishuri ntibashobora kuza bariya zardic basoze n'amavakanse peut-être mais mu yindi misi ya misi yose indi ya sisi yose mu masaha arenge ya saa 5 saa 6 saa 7 urabitahura n'abamariye bari benshi canke n'abanuze donc turabe mu kubaka ufite turetse no kubaka Beni biranakwega n'ingorane ku buzi basanzwe bakora Zatari. bagenda basinzira ko baryamye agenda ameze gutyo umva n'aba boss bagira ikibazo gahebuzaho je nama nabwiye abantu wewe umara amasaha menshi mu kabare siko n'inzoga deja kabare ko nyine kararuhija n'inzoga zikica mu mubiri ala longue alors rero ucumbwira utaha amasaha waho utaha cyo kimukira umuseribateri biratomoye alors que ubu unye urafise uwakwihebeye n'uwakuvuyemwo bakeneye zijya nkuru zawe bakeneye ijya keya yawe utanga mu kabare bakeneye zijya joke zawe bagukeneye wese mugabo ukaja kubihereza abaza nukuja kuruteraga umugore wawe ugacumuta ugaca ugira iki umugore nuko yamahirwa mu kabare umugabo azomushize kuri disponibilité y'abandi donc il faut voir il faut discerner donc manjamo make rero me deza majambo make sinaze ko muja mu kabare mugabo bihe agenda nube dependa akabare rikigira umuntu ngo kabane nawe nikigira umuntu kabane eka ora hari umuntu yakwihebeye hari n'umuntu n'abantu bakuvuyemwo naza kwicara ikironde hari wakwihebeye yahevye abiwabo aragukurikira akurindiriye utazi rero gahebuza kanyuma ngira meze uwo mubakanye arashobora kukurindira muhira aranagushaka sexuellement hama wewe ujuriye puize sabagabo bose iyo baborewe bashobora kugira acte conjugal hari abagabo baborewe badashobora kugira sex
wewe urushe mu mutwe urushe emotionnellement urushe ku mubiri biratomoye ugaca ushika muhira umugore ashoboka yanagushatse biratomoye uciye ushika usinzira nko baraye bakubise yakubiswe n'inyota 2 ayagushatse physiquement sexuellement arakubuze uciye uzindi kuragiye hama ngo aje umugore wawe aragutromfye ngo ni kigwara udubi ariyo gasabisha bavuga ngo none pas la tentation muzubashira muri tentation donc ugasanga nuko ibintu birabaye rero majambo make bashinganira façon message namwe gwaruka message twotanga iri clair nico nasavye ko dushobora gutanga no munsi muntu wimenyereje akabare uraba amasaha mara mu kabare n'amasaha mara muhira apana ukuremo amasaha uryama kuko uryamye abiwantu baba bakubona donc warura amasaha umara ku kabare imisi umara hanze n'imisi umara ku murugo uzorabe vy'ukuri uwo ubatse ukuri kuko uzosanga wishe vyinshi kuri wewe mu kibano mu rukundo mu buzayi gitsina no muri finance ugasanga nuko simvuze rero ugena kabare n'inzoga bifise umwene bikomeretsa abana ivyo tuzobigaruka kundi munsi peut-être ugasanga nuko rero majambo make akabare karashobora kuba ari cause majeure y'ingorane ziri mu rugo cyangwa karashobora kuba aho abafise ingorane mu rugo baja kwinyegezera kwinyegezayo uratomoye ndeno ugasanga nuko rero ashingana façon akabare nta musi warimwe ka résolve problème yo mu rugo jamais par contre karashobora guca kavyara n'izindi ngorane zirengeye icyatumye kikujana mu kabare rero tugira ubwenge bwo kubaka buri eleve un peu tuve mu buseribateri mu nyifato z'ubuseribateri tugira inyifato zo kumenya kuri umugabo w'umuntu kuri umugore w'umuntu gutyo niwamara kumenya kuri umugabo yubatse n'umuntu kuri umugore yubatse n'umuntu hari inyifato uzoheba kubw'ineza yawe yiteka y'icuri n'ineza y'umuryango wawe bebe ni ava yuko turangiza nko kuba jeune baraba Magic TV bavuga sindubaka reka mbe ndigira mu kabare reka mbe ndindi urumva niyo ngorane urumva afete urafete iyo nyifato wimenyereza bavuga ngo imbuto itewe nigira iki niyimera wowe warimenyereje akabari ukiri umujene hama ngo ushaka gutunga d'avenir umujene we yimenyereza akabari atana ubuzima afise wewe nunabuvizere uratwe bujumbura na tendance à trop consommer plus qu'on produit justement du consommer menshi kurusha du produit none wowe ushaka ane dotu zoyegeranya ryari ushaka urabe n'abantu b'abajene bateye imbere tuzobona mu kabare kenshi ushaka ugenda urabe abajene bateye imbere bafise ubuzi bafise amanuzeya bafise amaproje bakorerako ntuzobabona asohoka rimwe avuga ati ngiye kuruhuka mugabo si kuko urya mwanya wowe wicara mu kabare kuva 18h gushika minuit wewe watashe muri kugura imashini 20h abakubise sumisho y'ama miliyoni ahantu we nawe ukora konsoma nawe akarondera ikiyazana donc il faut kugira choix gahe buza hageze kurongora iyo mujene urazi ko abantu bagayana ngo ujya n'imborerwa ngo ujya n'intuzeya ego ugasanga nuko kenshi barabibahora ndabanze kwiba ari umukobwa wakunda akabare savanko ngeje jaho nibavuge ngo nizende bavuga nzarondera amahera mbere yuko bayakonsoma amaze yakonsoma barayaronse donc ugasanga nuko hari n'ushika mu rugo akaba yaratunze yaronse amahera menshi agatangura kuja mu kabare karayica kuko mu kabare hagamo ingeso mbi habamwo simvuze ko ari ububare bwose cyangwa ari abagenzi bose basugiye mu kabare raba imisi ujayo amasaha umarayo ntaruta amasaha wubakako kuko amasaha umara mu kabare akaba ari menshi gusumbya amasaha y'ukubaka byaraheze karabaye kaba kaheze zemisi yose duhuye na Beninde yiga ego none jenize nahanyu namwe kuza kwiga mu cyangwa kwa n'abakobwa baramenyera akabari ubu byahatari bakunda inzoga bakunda shisha n'inzoga banwa byose entre none jewe j'imagine bashinga na façon umubiri w'umukobwa wamujamwe marikere wamujamwe na shisha wamujamwe ifuro z'inzoga ziraho urabitomboye none wewe d'ici 5 10 uribaza aho uzoburi ega muri bijya byose iba shisha iba inzoga uguma wakimira wibaza ko uyo mubiri wawe uzikeneye ati deja pense ko umubiri wawe ukeneye deja birashobora no kwica meme muri niveau ya santé muri niveau sexuelle no muri niveau yo kuvyara ugasanga nuvyaye erega shisha
shisha ni tabi mu rindi nimba atari urumogi mu bindi uratomoye mugabo nuko ifise ibintu bimota wowe gacukubita imyotsi gacukubita na alcohol kindi ko ndiyumvira umwotsi na alcohol basi bicishemo rimwe ari kuruhuka kila siku papa mama kila siku imisi yose umwotsi alcohol eske urikunda basi ave Beni hariho muri iyi misi abajene bafise ibibazo byinshi mu mutwe ku buryo bamaze gufata yuko ibintu bibaruhura ari ivyo ugasanga niba avayo kujya ugasanga nivyo oya bijya bidokete ajya n'amayide conçue de la société kugira biye raison y'uguma babinywa tu vois ajya n'amayide conçue nakubwiye ukungene inzoga ziruhisha ku mubiri ucushira ko n'umwotsi gamabuca Seulement, arya n'amahormone aba yamaze kuba secrétaire menshi 6 fois causé par 6 à 7 fois plus que uvuga yuko waborewe hari abo biduga hari n'abandi baborewe bisokreta fatigue nyinshi ugatusanga nibigize bakaca bafeba faible ugasanga atabiye kuza arasinzira urabibona undi nawe yanyoye abari motive bakene kuva ko yosara agasura n'imuzu ugatanga gusuma mu ntuze urabibona ugasanga nuko n'ubundi ari ikiziga ibaze rero muhamariye rero turagoye ari no muhamariye hari abantu baborerwa muhamariye urabibona agaca atari ikiziga ari gusinzira urumva ibya sexuelle sikirenga ariyo n'undi ari muhamariye ibya sexuelle biduga excitation sexuelle biduga kiri mu kabare atarashika no muhira agaca atangura kwiravya abonye abo niyaberera iyo team yazanye ubumome ngaho urabibona mama mwayibonye ibintu bibiri ngaho donc ni deux catégories aciye atangura kwirekura mu bakobwa bari mu kabare ni direct ni infidelité aciye atangura kucaruha agasinzira agashika muhira asinzira umugore arara inzara kandi umugore acaja hanze arara inzara sexuelle yego cyane araja hanze cyo gataha ugatsumva ari abagabo bavuga ngo je umugabo ure wanje ngo je na problème ngo nibigere mwafecta ibintu byo kuja mu kabare ngo ari yaleza ari kuri wewe nazora bakata undi muntu azara mugaburira ico utamuha wewe voilà par exemple sana uko Ben urakoze cyane merci bien Jenny de vraiment Jenny baza yuko on essaie yuko kugira abantu tubahe ubumenyi bashore kumenya kudoza sinanyi umuntu kuryoherwa no kudoza umenyereza obligation uburyohe nibuce bwica ikijanye n'ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bw'undi muntu yagukurikiye cyangwa wakuvuyemo kuko à la longue uzosanga n'abajene bagumye kuri rythme mbona yo kuja mu kabare kuno munsi ingo za DC 5 zashaka kuba ikibazo voilà merci bien merci urakoze cyane Ben urakoze namwe uzobanda ntwigisha ego Ben urakoze nawe kwiga yego ndakoze kwiga abakunzi ba Magic TV reka ndabashimire ndamwe mwaduhaye umwanya wanyu tubavuga ko tubakunda kandi ibyo dukora byose dukora kwera mwebwe bandanye mudusapotinga rero hama mukurikirane muri twubake murandika twubake murabizi nge babimeze hama kandi muri commentaire mukamufise ikibazo canke suje mwifuza ko Beni azoza kugira igihe gikurikira tumuronse byo dufasha kugira cha tuyimuproposa ayidukorere ka tubavuga ko tubakunda cyane ciao ciao merci bisous